twabonye wari mu bantu bashizwe kuri liste y'abantu bitavye Imana ngo bari mu gihugu ca Kongo. Mbega ayo makuru warayamenye wayakiriye gute? Abantu barambwira ati naka yagupibriye wapfiriye aha naka uyampibriye naramanje ndabaza ati ninde sanga ni ba bantu bajejwe gucafuza igihugu umwanya wose ba bantu bataye akaranga mutima ko gukunda igihugu ba bantu bahinduye ama nationalité hajya ngo ibikomere vyo ku mubiri ngo ntibikomeye cyane gusumba ivyo ku mutima na cyane cyane wowe nk'umusirikare kuva winjira mu gisirikare bivanye n'uyu mwuga uri kurakora ko bari ibikomere umaze kuronka ku mutima bivanye n'uyu mwuga wawe wokora amafuti yose abaho mugabo ntuhemukira igihugu cyangwa ngo wirigura gicafuza igihugu n'umuvyeyi iyo umaze kubahuka mama wawe canke papa wawe baca bakuvuma rero kuri uyo yampibriye n'uwundi wese yo kuyadukiza akancafuza cyangwa agacafuza ingabo z'u Burundi n'uburenganzira bwiwe biramuraba twebwe aho seho turi abwiye abantu nta mushahara buhari wo gura ubuzima bw'umuntu ku bwanyu iyo muri ko murakora iyo muri ko muragwanira igihugu mushira imbere iki umuntu iyumvira cyane ivyahembwa gusumba igihugu mumubwira iki kuri uno mwanya mbega Ntare Rugamba abasirikare bari kumwe Mwezi Gisabo kwa gasore yaturondereye independence ko batakaje ubuzima bagatakaza buri kimwe bari bafise kugira twebwe wewe Juste Gayere n'abandi bose mwe muri abarundi bariko bahembwa ngahe jewe Sergeant Ngiyumva ndi umuntu muto ndi umusirikare muto igisirikare cy'u Burundi kirafise umuvugizi mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndabwe kuri miko ijewe nyene Juste Gayere kaje for Morisa ke Black Mashoni Black beyond the camera mwita umusaza waruzi ko harabarara amajoro badasinziriye kugira wowe ushobore kurara usinziriye waruzi ko harabiteguriye gutanga ubuzima bwabo kugira twebwe abanyagihugu canka bene gihugu dushobore kuronka ubuzima umutaye wa mbere igihugu kizoguha ni kuronka amahoro ibisigaye tuca tuja mu iterambere kuva kera narindi hari imyuga yamyeho no muri Bibiliya niyo waza wumva Yesu bamubaza ati natwe abatoza kori dukora iki ukaza wumva hakurikiye abasirikare ngo natwe abasirikare dukora iki warigeze wumva bavuga abapolisi ndabutse ingabo zose z'igihugu n'abapolisi bose nababwira ati vyamaze gukomera vyamaze kuzana yindi poem idasanzwe no musi twashoboye kuronka umutumire nawe suwundi ni Sergeant Sengiyumva Silas baramuzi nka Silo Soldier ko kuri ahandi mbega kuba ingabo y'igihugu bivuze iki amajoro barara inguvu ibatwara gukunda igihugu ukabona naho vyogenda gute ukumva ko ari wogarukana habuze amahoro ukayaharanira biba bimeze gute ariko vyongeye turaza kugarira kubijanye n'umwuga wiwe Jesse ndahindura nitwa Juste Gayere Academy for Morisa ke Black Mashoni Black ndagwaramusa yakuwa Sergeant mwaramutse cyane canke mwiriwe abariko baradukurikirana bose muri kino kiganiro ego ndizira kumeze neza ndameze neza ndashima umukama bawimva gute uri mu yo mwambaro banumva ndyohewe cyane gose kuko ni ikintu nari naripfuje kuva mu buto bwanje uca wumva umunyenga ndimo kuba ndi umusirikare w'igihugu nama mbona muri kamere abasirikare niyo batangura mu gihugu kwitonda hagakurikira abandi bafise imyemerere bivanye n'ukwemera ivyo bitwa ama spiritualite biva kuki iyo ngabira muyikurahe mwebwe nk'abasirikare kuba mwitonda aho usanga abantu bose bavuga ati ujya ko ari umusirikare ntaca aza kungira araza kunyumviriza aho biva ni mu nyigisho igisirikare cy'u Burundi kiduha iyo tuvuye mu minwe y'abavyeyi batwibarutse tugatera intambwe tukaja mu ihugurwa rya gisirikare ni ndero iza yiyongera ku y'abavyeyi baduhaye ico bita discipline militaire ni ituma ubona dufise iyo look uri kuratubonamo yes kuva na kera twamanye dufise abami benshi ariko turafise abimisi yose
twama tuzirikana muri abo benshi cyane turafise Ntare Rushatsi yashoboye gushinga ubwami bw'u Burundi. Ntare Rugamba atwagurira imbibe Mwezi Gisabo naho yafashe igigwa kiri muto akagwanywa kugeza na haronka abanyamahanga baza kumutera. Yarakingiye imbibe z'u Burundi kugira ngo ziguma ari imbibe. Yes. Kugira ngo ivyo bikunde nuko yabafise ingabo. Turi kumwe nimwe mu ngabo nubu kibandanya aho ingabo za Mwezi Gisabo za Ntare Rugamba za Ntare Rushatsi zasize ziravuga ati mubandanye namwe mwangabo. Kutamuzi Sergeant Nsengiyumva. Sergeant Nsengiyumva ninde? Okay. Sergeant Nsengiyumva. Ego. Ni ingabo y'igihugu. Akaba umwene gihugu akunda igihugu ciwe kandi akaba n'umusirikare afise ingabirano yo kuririmba. Ubuto bwanyu bari bumeze gute? Ubuto bwanje? Ego. Nari umuntu nakunda ibikorwa cyane. Ego. Wari yumva mu musi mukozi wa musirikare? Ahubwo kuva mu buto bwanje nta kindi kintu nigeze nipfuza nko kubona no umusirikare kuko nabona abasirikare barengana narumva umutima wanje ubayetushe nkaryoherwa n'abasirikare nanje ntarakwiza imyaka ngo ushobore kuba notera intambwe ngo nje mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi. Uvuka mu bana ndwi mukaba muri abahungu babiri. Yes. Afye nibatinya ati uyu mwana agiye ku rugamba naburya abavyeyi b'abarundi bakunda abahungu birashobora gusanga ari kibazo. Mbo jewe burya gukunda igihugu canke igisirikare novuga ndabikura no ku bavyeyi biwanje. Ahubwo n'igihe ngenda barafashe umwanya wo kunsengera barandagiza umukama hama ndaje mu mahugurwa ya gisirikare. Ico gihe hari mu 2016. Yeah. Hari 2016 nuko tugusanze uri kurasoma igitabu. Ico gitabu ku bantu rero batabibona neza ni igitabo citwa Invasion Barbare. Begajya abasirikare muronka umwanya wo gusoma igitabu. Mbo nukuvuga yuko umusirikare n'umuntu nk'abandi sigikoko sivyo nimba uwo mwanya wo uronka nanje ndafise umwanya igihugu igisirikare jora kumpa karuhuko sivyo nkagenda mu muryango wanje kuraba umuryango muri uwo mwanya aho nkura keshi no kwandika indirimbo ndafata umwanya wo kuyumvira nkaho usanze nariko ndategura nsoma kahise kugira ngo bimpe inspiration y'ubuzima mbamwo kugira bimfashe kwandika indirimbo z'akanovera zo gukundisha abantu igihugu cyacu cyatwibarutse. Kutubwira ibintu bikomeye urugendo rwawe uja mu gisirikare bari gworoshe? Bo ntigwari gworoshe kubera ko urazi nta muntu abura abagenzi barakubwira ibintu bitandukanye mugabe ivyo bavuga byose nasanze atari ko biri. Igisoda cy'u Burundi gifise amategeko gifise inyigisho kandi zikaze. Izo nyigisho rero maze kuzishikamo zanyeretse ko ivyo nabwirwa n'abagenzi meme n'abandi batandukanye bo muri famille siko nabisanze habe na gato. Nayo mpamvu no munsi ubona numva nezerewe n'icondi kuba ndi umusirikare w'igihugu, kuba mfise ubwo burenganzira bwo kwambara iteni y'igihugu, kuba numva afise uwo mutima wo kwigura igihugu canje n'abene gihugu mu gihe kibereye. Amahoro arorondegwa, amahoro araharanirwa. Ntiyizana mu vyo umusirikare afitiye uburenganzira, arafise ivya afitiye uburenganzira, arafise na mission y'amafisi iminsi yose. Umuntu aba yiyumva gute kujya munsi arahira afashe idarapo y'igihugu? Nakamwemwe kadasanzwe nimbuzi ibintu bimaze kunyohera kuri ino si cyangwa umunsi ntazibagira n'umunsi mpeza inyigisho za gisirikare, amashuri ya mbere ya gisirikare ko twebwe duheza igisirikare uheza kwiga ari uko upasiyonye.
ariko umunsi wa mbere ngirirwa ico bita umugiwa bita incorporation définitive nkinjizwa mu ngabo z'u Burundi mu ntwaramiheto z'u Burundi kara kamwemwe kenshi nagize n'ubu ntarigira nongera kubona n'ahandi hantu na hamwe nari numva ndyohewe cyane kandi mpimbawe burya Juste Gaël uzobona abantu batandukanye hirya no hino ugasanga bariko baravuga de bla 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 mugabo iyo wagize amahirwe kuri inosi jewe Sergence Ngiyumva Imana ntiyananiwe no kundemera muri Angola canke muri Gabo Imana yandemeye mu Burundi yari ifise umugambi uko ntegerezwa kuzoba ingabo y'igihugu cy'u Burundi kugira mbandanirize hamwe zangabo za Ntare Rugamba Mwezi Gisabo zagejeje bagura imbibe z'igihugu cyacu no kuzirinda nanje niyo mission mfise nk'umusirikare kandi abasirikare bose niyo mission bafise dutegerezwa kurinda igihugu cyacu kubera ko Imana itananiwe no kutugira abakongomani canke abatanzaniya yahisemo ko tuba barundi iduha Burundi bwiza dutegerezwa kurinda imbibe z'igihugu cyacu nico cigwa ca mbere cimbitse shimira umuvyeyi yandeze inyuma y'abavyeyi banyibarutse ariwe FDNB Force de la Défense Nationale du Burundi twama tubona ujya mushine ivyo muraryoherwa kandi mwamuje gukorera igihugu ufata ari darapo yego hari cyo babisigura kinini sanke n'umugenzo umusirikare abona ko yategezwa kugira ufata ari darapo rafite cyo bisigura suko biri ariko ndumva yuko ushaka kumenya ivy'igisirikare cyane jewe Sergence Ngiyumva ndi umuntu muto ndi umusirikare muto igisirikare cy'u Burundi kirafise umuvugizi kirafise abagitwara niyo wumva ukeneye kubimenya byose imiryango iruguruye genda ubasabe umubonano babikusigurire neza kuko umuvugizi w'igisirikare ni mon general ni mu office yarize araminuza kubw'ivyo rero ivyo byose wipfuza kumenya kubera ko jewe naje ngaha nk'umutumire kubera ingabirano yanje yo kuririmba sivyo sinaje ngaha ngo mbazwe ivya gisirikare ukiri ngaho igisirikare kirafise umuvugizi kirafise n'abagitwara ariko ndakubwiza ukuri nk'umusirikare kandi yahawe iryo banga ryo kurahira afashe idarapo ry'igihugu bisigura ko igihugu cacu tugifasha uko atakukirekura yuko bibaye ngombwa dutegerezwa kucigura mu gihe kibereye nk'uko n'abasogokuru baciguze bariko barakigwanira mbega wibaza nk'ubu unya nk'umurundi ari mu mahanga kuba yumva afise nationalité yo kwitwa umurundi uraza kamwemwe bitera rero no kuvuga yuko twebwe turiyo kugira turinde igihugu cyacu cy'u Burundi ntihagire umwasi akivogera ntihagire ubuvogera imbibe z'u Burundi ndabisubiyemo no munsi nejo nzobisubiramo turiho kugira ngo turinde igihugu cyatwibarutse bibaye na ngombwa tucigure mu mwanya ubereye neza umusirikare hajya mufashe idarapo habarimo no kwemera gupfa ufise amashuri angahe Juste Gaël gusa amashuri yashika 17 ukoresheje ubwenge ufise wewe bukubwira iki iyo ubonye umuntu arahiye afashe idarapo ry'igihugu niwama wabonye president canke n'abandi banyakubahwa bariko bararahiye bafashe idarapo ry'igihugu nimba ushaka ivyimbitse kuri iyo ndahiro ugende utumbere abona kubwiye babigusigurire
canke nawe uzofata umwanya ukwiye umenya ati idarapo ry'igihugu ni iki, Uburundi ni iki. Merci beaucoup. Uriko muratubwira ivyo murafise haje musanzwe mufise ingabiro no kuririmba bankene kumenya cyari vyoroshe kubandanya mu developa ingabirano yanyu biri kumwe n'aya mabanga y'igihugu. Oh, urakoze cyane gose umbajije ikibazo ciza cyane. Mu bisanzwe Juste Gaël yego igisirikare no muvyeyi FDNB sivyo yego mu gihe igisirikare ari umuvyeyi ntashobora kubona umwana afise ingabirano ngo ace amubera intambamye yego negose jewe ubwanje jewe Sergeant Nsengiyumva Sairo Soja Boy ndashimira igisirikare cy'u Burundi yego ko kuba nagiye fise umuhamagaro wo gukorera igihugu misemo kuba umusirikare batigeze bagwanya ingabirano yanje yo kuririmba. Kimwe gusa baranyeretse umwongo uhuma n'udahuma. Barambwira ati genduku indirimbo sohora barazishimiye, indirimbo nabanateguye nkazishikanira abacefu bakambwira ati byukuri uri gukora ico wategerezwa nk'igisongereze mu ntwara miheto z'u Burundi, kuko uri umusirikare kubaho ufise morale nico kintu ca mbere sivyo, kandi no mu kugwana urugamba morale itegerezwa kuba uyifise. Rero no kuvuga bamaze kubona ingabirano mfise ntibambereye intambamyi, ahubwo baramfashije bampa impanuro. Burya nta muntu agukunda gusumvya umuntu aguhaye impanuro, ubundi amahera arahera, ariko impanuro bampaye kugeza kuri uno munsi nizo zikimfasha muri resistance y'uno mwuga wo kuririmba ino ngabirano sivyo. Ubundi gukorera igihugu kuba umusirikare no muhamagaro. Impamvu wewe wahisemwo kuba umujournaliste, impamvu ujya yahisemo kuba umukameraman, impamvu ujya yahisemo kiriya atari umusirikare nuko uwo muhamagaro ntiwari umurimwo na warafise iyindi mission Imana yamuremeye kandi tuma nuno munsi akiriho Imana ikimuzigamye. Umaze gushora indirimbo nyinshi harimo indirimbo yitwa Ingabo. Yes. Inspiration yavuye he? Inspiration aho yavuye nuko ubwo nariko ndagerageza kugira ngo nteri kirenge aha bambanjirije kwinjira mu ntwara miheto z'u Burundi bagiteye, habaye abagenzi banci intege meme no muri famille, ariko ivyo byose ntivyanciye intege. Narababwiye ati ndumva yuko mwebwe murafise ivyo mwahisemo muri ko murategura, nanco mpisemo nuko no umusirikare w'igihugu. Rero Imana yaramifashije maze kuba ingabo, nkabona ubuzima bw'umusirikare, nkabona ibyigwa igihugu cyampaye byo kurinda igihugu cacu, byatumye mpitamo kwandika iyo ndirimbo yitwa Ingabo kugira ngo mpe morale abasirikare b'igihugu cy'u Burundi aho bari hose bava bakagera, bari ku rugamba rw'iteka. Urazi ico bita urugamba rw'iteka? Ni rujya rugamba buriko watumwe n'igihugu, haba ngaha mu gihugu cacu, haba ku rubibe rw'igihugu cacu cy'u Burundi duhana n'ibindi bihugu. Umusirikare, yes, mu kazi k'umusirikare harimo n'amabanga ya gisirikare mudashobora kuvugira ngaha. Yes. Ariko numva neza mu ndirimbo Ingabo z'igihugu tuvuge ko mwashatse kuvuga ubuzima bw'umusirikare ku rugamba. Jewe sinashatse kuvuga ubuzima bw'umusirikare ku rugamba, ahubwo nashatse kumvisha abatubona n'abatwitiranya ati mbega twebwe turi bande, turi abana bande, koko turi abana ba Ntare Rugamba, turi abana ba Rwagasore, turabuzukuru biwe, twebwe ingabo z'u Burundi.
muri irya ndirimbo nariko ndumvisha nabwiye abantu bose atawunkuyemo ati ingo turugwane ababishoboye dukingira imbibe z'igihugu cacu sibyo ntihagire umwansi azigera duca mu ryahumye ivyo ndabivuze jewe ku ruhande rw'iwanje nk'umusirikare muto ariko ibindi wowe ukeneye kumenya uze witura umuvugizi w'igisirikare je sindi umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi je suis artiste militaire ngoshobora kuduha akapera iyo ndirimbo ego indirimbo yitwa ingabo okay amatara y'iwacu sinkiyabona ab'umugoroba sinkiyabona ico nzi co nta gusubira inyuma ingo turugwana babishoboye ingabo z'u Burundi niza mbere inzara n'inyota naco bimbwiye imvura y'amahinda nacimbwiye ico nzi co nta gusubira inyuma ingo turugwana babishoboye. Yes. Wow. Majambo meza cyane. Iyo usohoye muri izo ndirimbo aho uherereye ko musanga iyo mwuga bazakira gute? Iyo nsohoye muri izo ndirimbo aho mperereye bavyakira neza cyane cyane abasirikare kuko umusirikare wese ahari abakeneye morale. Rero urumva yuko nta muntu yohava ambwira nabi ngo wakoze nabi, kandi igisirikare kiratwigisha. Ntivyoroshe kugira umusirikare atumurongo, niyo ataye umurongo hari amategeko amufata y'igisirikare, sivyo? Ariko aho mbaye mu gisirikare cy'u Burundi bamfashe neza, nta uri karambuza amahoro ngo ni kubera ko ndi ngabo y'igihugu kandi ifise niyo ngabirano yo kuririmba, kuko harimo abakina umupira, harimo abirutsi, abatlete, ni benshi cyane bafise ingabirano zitandukanye, kandi igisirikare kiragerageza bose kubera ko igisirikare cy'u Burundi ari umuvyeyi, bose kikakira ingabirano zabo kikabashigikira. Nibaza yuko inyishu ndaguhaye yo bitomoye. Harababona umenga umusirikare akaza akora nakazi, ariko bakibagira ko harimo n'umuhamagaro na cyane cyane. Ni naho uzawumva ngo mbengo mu basirikare ko batavuga umushahara wa ko batavuga ibijanye n'agahembo, mbega ku bwanyu. Yes. Nabwiye abantu nta mushahara ko hari wo gura ubuzima bw'umuntu. Ku bwanyu iyo muri ko murakora, iyo muri ko muragwanira igihugu, mushira imbere iki? Umuntu iyumvira cyane ivyahembwa gusumba igihugu, mumubwira iki kuri uno mwanya muriko muraduha kino kiganiro? Mbo jewe nk'umusirikare nakubwiye ko jewe ndi umusirikare muto, sindi ngaha kugira mvundigire ministere, ariko ndi ngaha nk'umuemvite kubera indirimbo zanje. Ariko na jewe nubwo ndi umuemvite, ndi umusirikare yaciye mu ishuri rya gisirikare, arigishwa arahugurwa. Reka ngene ndaguhaye umuco, nejo n'uwo wundi wese azobona ingabo z'u Burundi ntazotwitiranye, sivyo? Mbega Ntare Rugamba abasirikare bari kumwe Mwezi Gisabo Rwagasore yaturondereye independence, ko batakaje ubuzima bagatakaza buri kimwe bari bafise kugira twebwe wewe Juste Gayere n'abandi bose mube muri abarundi bariko bahembwa ngahe, sivyo? Twebwe rero nta mahera ariho toje ngaho ngo tugiye gukorera turi ngabo z'igihugu. Twebwe turiho kugira twigura igihugu mu mwanya ubereye, tugwanira igihugu cacu, kuko nta mahera wewe woronka ugura ubuzima bw'umuntu nta yabaho. Twebwe turiho kugira tubigure. None mwebwe murafise amahera yo kuturiha twebwe kugira ngo dushete ubuzima bw'iwacu? Ntikibaho. Rero uwundi wese je mvuze ku gahanga kiwanje, n'uwundi wese yoba yaratewe iteka ryo kuronka amabanga yo kwigura igihugu,
yoba yiyumvira cyane gose ibintu by'amafaranga ariko aratakara cyane kandi ejo ntaca azomarira igihugu. Iyo niyo nyishu no guha. Wow, ni ibintu bikomeye. Igihugu kiramaze kubizera muraje mu bihugu bitandukanye. Mbega iyo muraronka amahirwe yo kuririmba, iyo bishitse mukabaririmbira abasirikare mu mwagiye kugarukana amahoro haba mu bihugu vya Somalia n'ahandi, baba biyumva gute bumva umusirikare afise impano yo kuririmba? Bo mu bisanzwe nka jewe aho nagiye ndaca benshi byarabatangaza n'abanyamahanga wasanga dusangiye mission mu butumwa bwo kugarukana amahoro za Somalia, Centrafrica n'ibindi bihugu byinshi ingabo z'u Burundi ziriko ziraharaniramo amahoro. Sivyo? Bararyoherwa cyane no kubona umusirikare afise ingabirano kandi aririmba kandi byarabafasha cyane. Sivyo? Byarabafasha cyane nkabona yuko babiryoherewe. Akanya narakaronka igisirikare cy'u Burundi uno munsi kiri bien organisé. Rero iyo baturungitse muri ubwo butumwa canke no ngaha mu gihugu baraduha akanya tukaririmba ayo mahoro kanatsinda ni twebwe dufatiye mbere mu kuyaharanira. Na cyane cyane indirimbo zanje nyinshi usanga yuko zivugamo ibintu by'ubutwari bw'igisirikare bw'umusirikare. Kera hariho orchestre basanga irimwe abasirikare bega ubu mu gisirikare hamwe muririmba. Yego murafise orchestre aho mushobora kugenda mugategura indirimbo hama mwanazikora mugashobora no kuziririmba byoroshe? Mbajije ikibazo ciza cyane gose. Mu bisanzwe urabona ibihe bihibindi. Sivyo? Jewe ubu ntangu uyu mwaka w'icenda. Yego. Ndi mu ngabo z'u Burundi. Hariho club nari nsanzwe ndimo ariko twarayihinduriye izina yitwa Ruremesha Ngabo. Ruremesha Ngabo benshi barayikunze indirimbo za Ruremesha Ngabo ariko mu nyuma twaraje kuyihindura kubera ko ingabo z'u Burundi zirasoka mu bihugu bitandukanye guharanira amahoro kandi abo bantu bose ntibumva ikirundi. Sivyo? Tuca tuyita BMB, Burundian Military Band. Bisigura ngo turiko turategura buke buke uko yosubira ikagira kanovera nka kera ahubwo ikanarushiriza kera uko yari imeze. Uno munsi irafise abayirongoye, irafise abachefu bayirongoye kandi biriko biragenda neza. Nayo nyene muri kazoza ka vuba urashobora kuzoyiha umwanya bose bakoranye bari ku gikorwa nabo nyene bakagaragaza ingabirano dufise yo kuririmba amahoro n'umutekano. Hanya ngo ibikomere vyo ku mubiri ngo ntibikomeye cyane gusumba ivyo ku mutima. Na cyane cyane wowe nk'umusirikare kuva winjira mu gisirikare bivanye n'uyu mwuga uri kurakora. Hoba hari ibikomere umaze kuronka ku mutima bivanye n'uyu mwuga wawe? Ku mutima? Ariko urantwenza. Uzinda kubwire Juste Gaël. Twebwe igisoda cara twigishije c'u Burundi. Sivyo? Ibyo rero nakubwiye. Si ibintu jewe no genda ndabwira abagenzi cyangwa abavyeyi banje cyangwa abo tuvukana canke wewe Juste Gaël nk'umugenzi ngo ndumusirikare ngo nahuye nibi nabiriye. Wowe wo kubaza ibibera mu gitanda n'umugore wawe wewe woje imbere ya kamera ukabivuga? Nyishura? Oya, ntavyo wovuga. Rero twebwe turi ngabo ivyo nakwishuye birakwiye bihuye n'ivyo wambajije. Turi ngaho nyene muri ko murakora cyane mu minsi yahera urumwe mu narinzi habuze gato ndababara ku mutima kubera mbonye mu vyari ko birasirikira kwa mu page ya Facebook twabonye wari mu bantu bashizwe kuri liste y'abantu bitavye Imana ngo bari mu gihugu ca Kongo. Mbega ayo makuru warayamenye wayakiriye gute? Bantu barambwira ati naka yagupublier wapfiriye aha naka none
bigenze gute kugira twongere kugutora kuri telefone ku murongo ndababwira ati je ndameze neza ariko nubwo ntoba ntari meze neza uwo yampibriye naramanje ndabaza ati ninde mbega ni RTNB yampibriye n'umuntu wo ngaha turi kumwe ngaha ni Juste Gaël ni kinyamakuru kiriko kiratuma Uburundi bugira ishusho nziza mu gihugu no mu makungu ninde sanga ni ba bantu bajejwe gucafuza igihugu umwanya wose ba bantu bataye akaranga mutima ko gukunda igihugu ba bantu bahinduye ama nationalité none umuntu nk'uwo jewe naho nari kuba ndamuzi nari kumwishura iki nta nuwenzi ndamwumva ku matwi ariko nkurikije kahise kiwe nta namwe yigeze arahira imbere y'idarapo ry'igihugu arifashe gutya nta namwe yigeze arahira afashe idarapo ry'igihugu rero umuntu nk'uyo ariko arajagara birorosha ni nkuko nawe jo yo gufata akagupibriya akagucafuza mugabo umuntu wese anyumva ujya inshuti ukinovora intuntu uhemuka wihuse ukababara witonze wokora amafuti yose abaho mugabo ntuhemukire igihugu canke ngo wirigura gicafuza igihugu n'umuvyeyi iyo umaze kubahuka mama wawe canke papa wawe baca bakuvuma rero kuri uyo yampibriye n'uwundi wese yo kuyadukiza akancafuza cyangwa agacafuza ingabo z'u Burundi n'uburenganzira bwiwe biramuraba twebwe aho seho turi turaza umurongo turiko tugenderako n'inyigisho igihugu caduhaye murakoze ariko rimwe na rimwe ntibiheza bikaba ugasanga bitumye wumva umenga aburi kuragwanira bamwe bamwe ntibatahura akamaro k'ivyo utahura ku kijanye n'igihugu bawumva gute iyo umuntu akubeshe ibintu nk'ibi Juste Gaël nagira ndakubwiza ukuri kuri abo bantu mbwiye dara societe y'abantu 100 80% n'abantu baba bipfuza gutera imbere 20% muri abo bantu zibari imbwa gusa zigendera zo mwibarabara badakeneye ko societe itera imbere rero no munsi jewe kuba no mafise umutima wo kuvuga ati reka nkorere igihugu canje ko cyane hiteka kanyambika no mwambaro nk'umusirikare ndakigwanire shobora kuba nkifise mu mutima inyigisho nahawe nkako ndazifise sivyo abo baducafuza nabo bo gucafuza uri kurakorera igihugu birabisha amaso ubihezagiza ingohe wibandanirize no murongo uriko nishaka ryawe abo nabo bareke bagume batumwanya bacafuza igihugu ucafuza ingabo ucafuze ibyo wipfuza byose twebwe ivyo ntibituraba kubera uzorabe yugiye muri ville cyangwa yugiye hano mu isoko urasanga yabasazi urasanga yabakomeye none nimba ujya yaravangiwe cyane n'abandi nkawe twebwe byoca bidutesha umurongo cyangwa ngo bidutirimutse aho nta kigihugu coba caratwigishije abantu nkabo rero turabaraba tukabihoza twe tukibandaniriza n'ubuzima bwacu n'inshingano zacu dufise biriko biza kwindi point idasanzwe biriko muratubwiye umuntu yokunda igihugu neza gute ubu hari umwene igihugu ariko aratwumviriza avuga ati je ndumucuruza ndadandaza hari umurimyi ariko aratwumviriza mwese aherereye akunda igihugu nk'umusirikare gute umuntu wese aherereye muri kino gihugu ahamagarirwa kubungabunga amahoro n'umutekano kujya nama ndayaririmba mu ndirimbo zitandukanye sivyo umuntu wese ahamagarirwa kubungabunga amahoro n'umutekano kubereka ata amahoro wewe ntiwokora no muguri kurakora uriya ntiyori matekanye murazi twaraciye mu ntambara murabizi sivyo twebwe umuntu wese ahamagarirwa gufumbatira amahoro n'umutekano ahari hose akazi uri kurakora uri umurimyi uri umucuruza uri iki bikora utekanye ntunabuze amahoro abandi
sivyo ahubwo hagize n'umwasi yo kubahuka ahantu uri kujya mwama mubikora ucujya kara inzego z'umutekano nyabune nyabune umwasi tukamugwaniriza hamwe kumwe basogokuru bagura imbibe nuko numva kubwiwanje message nobaha mwese tugomba dusozere kiano cuno munsi uriko asora indirimbo nziza kandi zifise ubutumwa zihereza abarundi tukwitege kwiki uno mwaka narijya tubona ko akanya ukaronka uvuga ati nasavye uruhusha nagiye gukora umuziki abarundi bitege iki ku butumwa ugiye kuduhereza uno mwaka nibaza yuko nticaye nari maze igihe ntariko ndasora indirimbo zitandukanye bivanye n'amabanga igihugu cyaje candungitsemo byo guharanira amahoro n'umutekano ariko byose tubishobozwa no guhema kubaho ufise ubuzima Imana ni inzigama n'igihugu cyane cyane umuvyeyi wanje igisirikare nkwagwamo ako kanya kakaboneka mwitege album nziza y'indirimbo zitandukanye zihaya amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi ndetse no guhamagarira n'abandi bo kwisi yose kumva yuko bobaho bari mu mahoro. Tumaze n'abasozera niki kintu cyagikeneye tutuvanga tutavuze. Ikintu cyari gikenewe tutuvanga tutavuze. Numva ikintu cya mbere noshimira abantu noshimira cyane gose bivuye ku mutima. Bwa mbere ndakengurukira cyane gose abavyeyi banyibarutse data na mama aho bari Imana ibahezagire. Bugira kabiri ndashimira umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu wewe akora ijoro n'umurango kugira ngo igihugu gitekane kibeho gifise ubu butunzi bwa mbere. Je kubwiwanje ndabwita ubutunzi bwa mbere amahoro, sivyo? Kubaho dufise amahoro tutarara rubunda, sivyo? Imana imuhezagire. Shimira cyane gose umuvyeyi yamfashije dusanzwe turi mu rwego rumwe kwa gisirikare asanzwe dutwara twese nyakubahwa mon general chef de la force niyo ngabo prime. Imana imuhezagire nawe yarantoje umurongo kandi keshi tuzirikana impanuro aduha iyo duhejeje ivyigwa vya gisirikare. Imana ibahezagire mwese abamfashije kugira ngo shobore kugera aho ngeze uno munsi. Imana ihezagire nundi ntibagiye dusangiye umwuga wo kuririmba. So kuririmba kuko je ndaririmba nawe n'umukomedie Ire de Force comedian. Ahari Imana imuhezagire nawe yambaye hafi aranyereka umwongo uhuma n'udahuma nk'umugenzi arampanura nubwo ntamuheruka vuba ariko ahari hose Imana imuhezagire. Nawe ndagushimire cyane gose Juste Gaël Jabresu ku mwanya twabanye no kunyiyumvirako kugira ngo menyekanishe ingabirano yanje yo kuririmba sanzwe ndi ngabo y'igihugu. Merci beaucoup. Mwakoze cyane. Reka ndabashimire Simon Everimo murabana natwe. Ijambo mugaza mbese nagwaza ku mwana y'umutero wa rukundo kuri mikoro ari Juste Gaël from Morsac Black Machine Black. Ndavuga ati bye bye chaza la vista. La ushlo mushlo. Ushla none. Umukuru w'igihugu